rero bivuze ko nk'ubu babantu bo mwanya muto jemba ukazi ntevye kandi numva kubera guteka bindusha ncince muri restaurant iyi ni kimenya igihe ntangura kuziyumvira ndazikore ntihari kumvo yo kuzidandaza hari kumvo yo korosha akazi ko gwanje kubera nabandi muri atelier ndikunda reparera ivyuma by'abandi hakagera ko nja gufungura kubera jinja zo mu restaurant ntizinjohera kujya kuntu ziba zitetse nimba ari kujya kuntu ziba zitetswe ari nyinshi carimwe ku makara iguruka ntizigera zinjohera na gatoye niyo rero imbabura nyabwonko ifise ububijya bwinshi uko nk'ubu yoyo naho muri rucika ibandanye iteka ukuvuga yihutira yuko iminota 25 hera yamaze kubika umuriro imarane saha n'enusu rero navuga ati jewe reka ngende guteka nkaca mbona biriko birantwara umwanya niho haze cyumviro cyo kuvuga ati mbo reka ntabe nkuri kintu hame ndagisigira ivyo giteka ndakibwira igihe kiza gutangirira guteka ndakibwira umwanya kizomara giteze ndakibwira n'ubushoye kizobibika kugira nshye manukira y'Ibujumbura nzoze njya byabine naho binyuma y'indwi zibiri kuko nariba kandi nta nimitorenze imyaka 5 ariko gato we ko waraciye mu gihugu cy'Uburusiya yego aho mwagiye mu vyigwa nyene naho wasanze mu Burusiya bateka ku mazika ajya nk'umuntu ariko umuntu abonye nk'imbabura yovuga ati dufatiye ariko ni nkuri karaba iyi video hagati yo mashi yo mbabura nta ndayikeneye bose ngo umuntu abantu atagira umuyaga nkuba ariko ugasanga rifite ajya amapano solaire umuntu nawe arashikirwa mu benshi mu bazigura ntibabaje nga 90 kwijera ntibaza nukuvuga bariha muri banko konde twabahaye bakatwereka ifoto ya Borodero hama tukayibarungikira hama rero urumva bishabibira ama programme benayo atumenya rusa tuyahanura ku bantu bavuga bati tugomba twarike kugira ducumbura hano bavuga ati nimbango cyavuga ati ngomba nkarange jaye ngomba ngira ifiriti aho rero niho twemera yuko ama programme yo kumarira mu muriro wose uyashiramo kugira mugabo urenze ibihumbi 30 by'amayinite ukoresheje ukwezi ubufise naho nyene intuzeye uruhusha rwo kusaba amahera yawe twoba twakwivye muri iyo garante nyene turagarantisa nizo fonctionnalité tuvuga kuko nizo ziba zatumye ari amahera yiwe me umuntu akaba yaratetse ukwezi kose amafaranga 30 ubirengeje Okay, yes, reka tubaramutse tubaha ikaze cyane kuri Agaciro Media. Tubipfurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga. Reka dutangure ikintu kiganiro ciza kiza kubafasha nk'abarundi n'abarundikazi. Tugitangure wibwiye yuko gutunga bibereye gutera imbere byo bisanzwe bikurimo. Niko Imana yabigize birakurimo. Ngize iminsi niko ndasoma igitabo kivuga ngo tout le monde mérite d'être riche. Umuntu wari wese gutera imbere arabishoboye kandi biranashoboka ariko rero bagenzi nibereye ku mugwa mukuru wa politique y'u Burundi donc ni Gitega niho hari ama innovation bagenzi je kubereka iyo dutembereye tubona ibikorwa biri mu Burundi benshi bogiye kurondera amahanga amafaranga bakarinda kurondera amadovize kumura nago kuronka ibyo batumye bikaja guteba cyane bikazotanga amakori cyane so ibaze ko mu Burundi ibyo bintu tuba dukeneye bihari kandi ugasanga kwabaye kutamenya kwawe bagenzi b'uyu muntu afise info afise ikintu kizima rero naje kwizo info ndazironka sinzi kuzisangiza cyane ndazibasangiza nkavuga nti bene wacu b'abarundi baze ngibi ko bimeze donc ama opportunité n'ivyiyumviro nkabura bwenge canke ndema butunzi tubishije kuri Agaciro Media kandi ciza très bientôt turakwira umuryango w'abarundi barenga ibihumbi 100 kuri YouTube iyabonesh usangiza kino kiganira abandi hama muze twinjirane muri no nyubakwa dusangira bino vyigo nkizo zizinga zose ko kuntu ziri nyinshi rume gose ubona aturuvya kugira iki ngaha nta na rume rugiye hatariho ho kare ziritazo kandi n'ubu nyene ukuburi yuko burinda kuba buri yuko nyene kandi ku mavalera yo nyene naho ni wadushizeho canke wabiguze nirwe tudushirayo utaduzizeho two kwishirayo asigarabo inyuma ari haregerera ivyashaka ubwonko bukingiye
uhe ni carte y'ubwonko ireka amategeko y'ivyo yisunga mu guteka za buto zose muzunguriza no kuvuga ziba ziri ino ziba ziri ngaha uyikoresha barabira ngaha arayegera umwanya ashaka hama kuko umuriro burimo uko aregera ngaha wewe niko amakuru ajava ngaha kwa kanyene ajanwa n'izi nsinga zija ku bwonko ariko bihindira muri iki nyene bihindira muri nyene no kuvuga aha wakije arimo n'akavandarateri biba byugaye ku buryo budasanzwe biba byugaye kose naho wonye gishobora gute nk'ivyo nikoma nyishoro yo nico duhera ko kukubera harinze hikoma urumva habisha bikomana n'izi nsinga zozo zasaba zigumuko nyene zitekane atagisubira kuzigora bagenza rero turi mu nyubakwa kwa Monsieur Timothée Mr Scientist no nabonye n'iryo shira mujye magize ngo ni sijeke gaha ni science et technology no kuvuga shira hamwe ni science and technology safeguard for electricity company okay ni shira hamwe iri kora ibijanye na science et technology muri make n'ubushakashatsi ngira bw'ubuhinga ubuhinga n'ubushakashatsi okay voilà uno munsi bagenzi twaheruka kwerekana imbabura mwari mwanagize zo mwimita ngo ni nyabongo mugabo uno munsi twumvise akabijya turaza twashaka mu bitwereke ako kabijya tukaratira abarundi cyane mwabidusiguriye mwana bitweretse imbabura nyabongo twashimye gushiraho ama model atandukanye kuko nivyo ubuheruka mwari mwasanzeho model yoyo housing yari plastique yari plastique rero n'abantu bafise ugushaka gutandukanya ari wumva ngo ari plastique nta kuntu twaje dushima kongeramo n'iyindi model ubwonko bari bwabundi mugabo housing ari ivyuma nuko nkankiyi mubona uko imeze housing iyi umurumyo umuntu mukugurura aterura uku uraterura byose ugakura ama akadepoza ari nk'ivyateka nk'ubu twaritse akugurura amazi yabize kera kabisa amazi ari karabira ahejeje gushiramo ivyateka arashobora rero guca yugara agafundikira ivyatetse hama rero agashobora kugara rero imbabura nyabwonko ifise ububijya bwinshi kuko nk'ubu yoyo naho muri rucika ibandanye iteka nukuvuga yihutira yuko iminota 25 hera yamaze kubika umuriro imarana isaha n'inusu nukuvuga ari nk'ibujumbura uwo muriro bawomara n'isaha 2 kubera aho hashushe cyangwa za Rumonge cyangwa za Cibitoke mvuga mu karere k'imbo hashushe nk'ahantu hakanye irabika umuriro w'isaha n'inusu nukuvuga naho byo biba byari biharagi umuriro ucitse ukabishikirako bibandanya bisha udasubije ku makara bifise rero zino buto ariko soreka twemere ko udusigurira kuri izi buto nukuvuga nk'ubu biriko birabira ko muri birindani birashusha iki kinyuma nta gushuha oya inyuma nta bushuhe buza no ku murunyo urasusuruka mwana mudashusha cyane ivyo utetse n'ubu ubwo bususuruke wumvishije nuko ngaha twari twasizemo umuriro wo kwarika umuhisha wasohotse uca impande y'umurumyo ucumva ugashuwege na gakeya wowe ubundi utetse nk'ibintu bisanzwe n'uwo muhisha ntugaruka ushuregera ibi uyiha programme amategeko iza kuyisunga mwico gihe ibonye no muhisha ugiye kuzishi wihagarikira none ngani kubera rumva tuba twasizemo umuriro mwinshi cyane kugira tuze gushobora gusimira ntibaye bibaza ngo ntibayo nashuwo kuko ubundi bwo waregeye neza umuhisha ntunagaruka uko nimbabura nyabwonko nukuvuga ibifise ubuhinga ikoranye indani ku buryo wewe uyibwira ukuntu iza guteka gaca yifata uko nyene nukuvuga yoyo bwayirifitiye amategeko yibanze atuma iteka kuri make nukuvuga nk'ikiro ciberakiza gushiriye umuriro w'amahera nka 40 abaye menshi
rero ayo mategeko yandi rero hahandi ukenera ati ntibizigire, hahandi ukenera ati ni ndayisigaranize guteka nagize gusha yizimya ntibishaye, hahandi uvuga ati ntibizokwigere bihora, hahandi uvuga ati ntese by'inshaye bikeyi, bisha bikenegwa rero yuko uyibwira uko iza kwisunga mu guteka. Ukayibibwira gute? Nukuvuga nk'ubu dufate je nshaka guteka nk'ibiharagi, nkavuga ati ndabona ko kumurangata muri turonka reka ko mwijoro tuwufise ishirari teze, ndashobora guca ndati ibiharagi bitekwa amasaha 3, ndaba iyi buto yiga umwanya ngaca ndayiha amasaha 3. Nukuvuga iraza kura guteka amasaha 3, iyakwije ibiharagi biza kuba vyahiye, iza gushikuramo umuriro uzovyuka mu gatondo usanga vyahiye. Nuvura ashobora rero guco uvuga ati none bizohore canke ntibizohora, ashobora guco yibwira ati nta kibazo nzosange bigishushe nk'akazu yazi dufate. Iyi buto yanditse ko ibutse gushusha niyo rero ucuregera ugashira kuri rimwe kugira izoshi bihoze izishisubira ibonye bigiye kuja munsi y'akazu yazoshi subira yibutse bishushe. Mwisho gihe nawe worindira iminsi 5-10 bizoca biguma biruko nyene bishushe, ntibishobora kugaha kubera ubwo bushuba wabibikanye. Imegera ntaho bihurira ngo bishobore kuza bizoca bigaha bibora, kuvuga bisha biguma uko nyene kujya byari bigisha. Ubantu ufashe dufate ngaha dufate ibi byo kuregera umwanya, mubone je nshatse guteka ibiherege ndihuta gose. Uvuga ati urihuta ushuregera umwanya yibuto y'umwanya nawe wocu uyiherezamo, hama wewe ucuraba ukayiha umuriro mwinshi. Nukuvuga urube y'ucuruherezamo kuko iri kubusa naho nyene urubeya ruri kubusa tuba twaregeye ku buryo iba yoteka neza ukuri kwamwe. Rero ucushiramo urubeya umuriro mwinshi nitaragemeza yo kusizemo umuriro mwinshi rishajyaka, hama n'ubangutse ugashubuherezamo. Iyi buto yanditse ko bubangutse mwisho gihe rero ishishusha inyaraguritsa cyane mu minota 15 hera ibihumbi 8 byabize. Hama rero urumva bisha bibira ama programme benayo atuma inyarusa tuyahanura ku bantu bavuga bati tugomba twarike kugira ducumbura, hano bavuga ati ni mbangu cha uvuga ati ngomba nkarange nje ngomba ngira ifiriti. Aho rero niho twemera yuko ama programme yo kumarira mu muriro wose uyashiramo kugira ishobore kuyifata ku rugezo ubwo bangutsi bwawe kandi iziganye n'amayinite ya Regidezo. Ariko iyo umuntu atetse n'amakara ajya tumenyereye ashobora guteka ugasanga yibagiye gatoya byazigiye. Kwiye ni bimwe nari nababwiye ubwonko ubwo nyene burifitiye aba programme amategeko yibanze yo kwiga yo nyene ubwacu ku buryo uyikoresha n'inyuma naho yogira ibitari ivyo kuzigira bitagaruka. Ikibazo cyo kuzigira coco ibisanzwe bizi yuko itopfa yemeye ko bizigira cyo ni cyambere. Werewe ni usigara uregera ibindi kundi kuntiza kuyifata ibindi bisigaye. Nukuvuga aha twahejeje yamenye umwanya niyo yizimya n'ubushizo cibibikako. Ha murubeya naho wamaze kumenya ati ndihuta cyase nihuta uragira gwinshi cyawugira rukeye. Mugabo nk'ivyo nk'ibimara umwanya munini twebwe tubahanura yuko urubeya ushira kubusa nubo bangutse ugashushira kubusa, no kuvuga ibintu biteka iminota irenga 30. Ico gihe nk'ibiharagi umuriro ububangutsi ucushira kubusa kire mu gihe ari bigereranye bitarenga nk'ikiro. Mugabo birenga nk'ikiro ucugumizamo ububangutsi waherejemo. Kubiharagi kuko iyi buto y'ububangutsi nayo ituma imenya ubunini bw'isafuriya wasizemo indani ukuntu ingana. Nuvuga ari nini ya ugira ububangutsi ibuto y'ububangutsi wayidugije. Mugaraga safuriya gatoyi ucugigabanura kugira imenye ukungeneza kuyifata bivanye n'ibyo watetse. Ariko umugani wa Warundi n'ubwibeta ari kurima ikintu gishasha cyama kigorana. Abarima nibo bavuga ngo umuhini mushasha utera amabavu. Yeske kumengo nkibi muri ko murasigura cumengo uwizengira niwe bitawe no nkutize ibyo byumva. Ubutize rero we biramworohera cyane kubera bya bindi bahora baze bamubwira ngo
uzoza uragira uku ngo ntibizigire ngo uzoza urashiramwe amazi angana uku ico urumva ho ntikigaruka hama ikindi kitagaruka ni vya bindi vyo kuza kwenyegeza ntibigaruka kandi izi buto zanditse ko mu Kirundi vraiment nta wihena ngo mwena ni gusigura kuyihenda ngo nanyuranije ngo ibuto yo kuyibuza gushusha ngo nayitiranije n'iyituma urubeya ruba gwinshi kandi ngahe urubeya tuba twagombye kwegereza uko basanzwe bamenyereye umuriro mwinshi ubundi se urubeya ruza kwa kundi ngo byibimuri ngatwe tuba dukoresha umuyaga nkuba gusa nukungene iza kwifata nka kujya we waba wadugije urubeya ni kwihiga icapo mu ncamake mugabo yoyo ngaha nta by'urubeya ruzi zo guturana ngako nkoza akamaboko uko nshaka kandi ndani n'umuriro biriko biratigita rero haba hasigaye kuyibwira yuko ushaka iteke bize gusha canke ko washuhije bisanzwe byari bihiye bisanzwe nk'umuceri kubera iyi irafise ukungene yifata nka microonde gashusha ibintu atamazi wongeyemo rero iyo ushaka yifata nka microonde bishuhe atamazi wongeyemo ntibizigire na hato urana nk'umuceri mu buryo umushusho ko bavuruganganya bakucanganya n'ibindi bintu basigana ngo ntuzigire iyo ushiramo kujyanye nari binomo wowe icuko rushuka bizigire bikamata oya ntibishoboka kwiye buto yanditse ko gukaranga cyangwa gukama canke ifiriti niho ucuza ukayiregera ukayishira ku busa ishimenya umuririza gushiramo ku buryo uwo musheri wawe canke ivyo bindi bintu nazo biburete zishuha zikarungura ntizizigire na hamwe naho woje Bujumbura woza usanga zitegeze zizigira niyo buto rero yanditse gukaranga ucuyishira ku busa ku buryo utarenza kuri 4 bivanye n'umuriro ushaka ize kubishikana kubisha yifata nka microonde rero ishiza ijahishe isumbya microonde nuko iyi hiheza ngo ice yitiza burya buhinga microonde ikoresha mu kuzana imishwara rituma ibintu bishuha oyayo yisanzwe ifise ubushuhe ukuntu ishuha kujya nyene kwa makara mugabe gakurikirana ku buryo ubushuhe butoshobora gutuma busohoka na hamwe ariko umuntu abonye nk'imbabura yovuga ati dufatiye harikara ni nkuri karaba iyi video ati yo mashi yo mbabura nta ndayikeneye bose ngo umuntu abantu atagira umuyaga nkuba ariko gasanga rifite ajya amapano solaire umuntu nawe arashikirwa iyi kubera ivyuma bisha bikora ku muriro w'ibateri cya plaque solaire ngikayo hari abigeze kuzidusaba tubarungikire muri Amerika nibo bitaragira bataraduhugo dusha tuyihashobora kuyijana kuko ibi naho hahutse kuko nkeyi ni biro 9 n'amagarama 800 irumva yiba yoroshe naho ba mu ndege mwijyame mwabijya biro 40 uba wemerewe mu ndege ugombye ivyo 10 bivuye mu rumbu busigaranye ikibanza kinini yaje gutwara n'ibindi wow nsanza bari ibintu by'amateka uku ikora wayimenyereye nta bundi buryo nawe wosubiramo ubwo mu byo mu bijanye no guteka bantu b'Imana yo muri dukurikira ngize iminsi mbona sinzi ko abantu kudatahura social media iyo twagire ikiganiro n'umuntu baca bandikira twebwe kandi tuba twasize ko contact z'abantu nimuze kutwandikira mureza kwandikira aba turazavuga contact zabo twe batwandikira uze kuraba muri video uze kuraba muri commentaire yambe uzaza usanga nimero zaba twizere ko twama tubishura ni uko wumva na benshi baheba ariho bazironkera kuko ari nk'ibujumbura akavuga ngo arinze kuduga kuyitora bisha bitwara uburyo bwinshi iryo tike giwe iryo tike ryayo bisha bizima ariko arishe muri banko duca tugira kandi benshi kweri barariha rihije na banko bu inoti konde tuba twayitanze twisho dukora umushoferi nibo bamuriha mugabo nitwe tumubacagurira turagerageza tukanegosa akayitwara ku mahera makashoboka igiriye ikibazo ku mushoferi twe nitwe tumenye ukungene twishuriza umushoferi waguma yishuza twebwe provike apare mushikiri kora neza numva biba byorohe navyo kucavuga ngo abashoferi baraza ku mugoro oya we ayishikanya kabona ntikora muri ya masezerano nyene ya garanti y'amezi 13 abafise ubuhara bwo kutwemeza ati mwaya jewe ntikora numfisa garanti y'amezi 13
co kimwe nibi nyene tuvuga ngo ikoresha amayinite make wewe uyishikanye ukazibonera regisa umuriro wawe urarengeje ibihumbi dufate nk'ubu mu mezi ya mbere ibihumbi 30 irebre birashobora gushika kubera ntuza kuburametriza ukuntu uregera mugabo urenze ibihumbi 30 by'amayinite ukoresheje ukwezi ubu ufise naho nyene intuzeye uruhusha rwo kusaba amahera yawe twoba twakwivye muri iyo garante nyene turagarantisa nizo fonctionnalité tuvuga kuko nizo ziba zatumye ari amahera yiwe menshi umuntu akaba yaratetse ukwezi kose mu mafaranga 30 ubirengeje ucugira utwandikira ugombye n'urubanza ubwo dutsinda ndiko ndabivugira hagaragara yego none bivugira hagaragara warenze gomba wandugire n'urubanza mpaka tugusubiza amahera yawe okay kuko nivyo biba byatumye ari hame kuko imbabura z'ibihumbi 10 mu isoko ziriyo z'ibihumbi 50 ziriyo mugazi giye amakara menshi ziriyo rero yarenze arenganezo akaza kuri ibihumbi amajana twebwe cyangwa ibihumbi amajana 8 twebwe urumva abayashatse izo fonctionnalité rero nico gituma twebwe tuguma tubahimireza ati raba neza umenye kuyikoresha ayo mahera ntuyarenza wagumye yarenza naho ntutubwire ifuye ibifa ni bucubiri uho dufata ati wewe twe twagukoreye appareil y'amayinite we nawe ushiye ugumiriza ko kandi wumva wayarengeje twe dufata yuko haba hari hakirimo ikibazo umenyeshe kugira nimba ari ikibazo cahabaye tugikemure hakirika cyanke naho ari ibintu ari butamenye kuyikoresha tubandanye tukwigisha ucumenya kuyikoresha ho guca rero bandanye ugura amayinite menshi uza kuvuga ngo twobaritwe twabejwe nitumeze nk'aba badandaza bamwe biyatura k'ibintu batari oya twebwe turihinguriro nukuvuga twebwe ikintu kitwega nugushira mu ngira amasezerano ico uwo muntu yacatumye ariha reziritibe yayindi nyene kugira twe turonka ukungene atawushaza kuduhinyuza ngo bajya barabesha nico gituma mwayo masezerano iyo garanti abafisa uwo mwanya wo kuduhinyuza okay sawa nubwo tutari twagize idonido kubera ko ngira mu higano ca mbere twabivuze abantu bashobora kugira bakuri agaciro media kirahari uko nyene usanga turinda kongeramo ibindi vyuma bizimvye twabanje gukora iyiba yo shobora gukoresha umuriro wa regide z'umuyaga nkuba usanzwe kugira amahera ashobore kugendeka okay cyo kintu twaciye tubanza kuyihutira mugabo nabo hajye umuriro wa regide zushika mu kubikorera nubwo buhinga twongeyemo bw'uko umuriro ucitse ibandanye itetse ariko muri za zindi za mbere muri kigano twakoze ingira mu mwaka nazijya niko bimeze hahindutse hawuzingi y'inyuma gusa okay uvuga naziyanye nabazikeneye turaziba habo amahera abagabanutse mugabo nizi amahera si menshi uko zijya kubera hari ibintu ibe yari yazimbutse turazishira ku bihumbi amajana 7 mugabo rero izi ibihumbi amajana 7 birarengesha ibihumbi amajana 8 aho n'umundi cyasho kibazo nagira mbaze mvuga nti none abakiri biwanyu ni bande wisunza mikoro ahinduka ibi vyinyuma kubera ibi vyinyuma biba biri speciale biba bizimvye cyane kwizi sisho kimena zijya ama plastique arazimbutse mugabo nazijya biba bikora neza tuzi zose tuzitangana garanti ngana kubera uburambe hose nibumwe kuko naziya zi plastique nyigituma ziri efficace uku kuntu inyuma hategera hashuha nukuvuga rero ntavyo kuzovuga ngo plastique yo habisha cyangwa iguye hasi yo meneka indani tuba twabigumishije cyane njo gituma dutanga garanti ngana nk'ubu tuba twatanze garanti y'amezi 13 mugabo twatanguye guha barazimaranye imyaka ibigombi kwira ibiri ko twatanguye guha bambere mu kwa gatandatu mu 2024 nukuvuga rero imyaka ibiri igombi kwira mu kwa gatandatu imyaka ibiri izo bikwiye hari habazifise rero bivuze ko nk'ubu babantu b'umwanya muto jemva ukazi ntevye kandi numva kuya guteka bindusha nce muri restaurant iyi ni kimenya igihe ntangura kuziyumvira ndazikore ntihari kumvo yo kuzidandaza hari kumvo zo korosha akazi ko gwanje kubera nabandi muri atelier ndiko ndareparera ivyuma by'abandi hakagera ko nja gufungura kubera jinja zo mu restaurant ntizinyohera
burya kuntu ziba zitetse nimba ariko burya kuntu ziba zitetswe ari nyinshi carimwe ku makara biguruka ntizigera zinjohera na gatoye niyo ngiye ahantu ninda kujya mu restaurant ndagenda nkoga ivyokeje kubera kujya kuntu ziba zimeze wariye nk'ivyo mweyi ziri yusubira kwiga kuziya gushasha noneho wamenyereye kujya izatetswe nizi no ku makara abasanzwe mu mihana ubisubira kumenyereza gushana ntizisubira kukuryohera rero navuga ati jewe reka ngende guteka rero nkaca mbona biriko birantwara umwanya niho haje cyiyumviro cyo kuvuga ati mbo reka ntabe nkuri kintu hame ndagisigira ivyo giteka ndakibwira igihe kiza gutangirira guteka ndakibwira umwanya kizomara giteze ndakibwira n'ubushoye kizobibika kugira nshye manukira y'Ibujumbura nzoze njya byabine naho binyuma y'indwi zibiri kuko nari ibana imvo rero yari iyo nukuvuga babande bavuga ngo yafatiriwe ku kazi nuko nyene bica bigenda nukuvuga wewe urashiramo ivyo uteka uka program kayibwira ukuntu iza kwifata itetse ugashuji yuje naho bica byorohereza no ku bantu bavuga ngo urumva ngo yingwa ari ishiga rimwe ngo kumayira nkaho ngo byogorana mubona haba ari ishiga rimwe we wumva udashobora gucuronka y'amashiga abiri kuy'amashiga abiri irashikana umuriyone n'ibihumbi amajana 7 kandi irabaho ku buryo ndateka turazifise z'amashiga abiri nk'iyi ibifise amashiga abiri uba watsaho ushaka ugombye wakiriza rimwe cyangwa ukatsa hamwe nuba rero abona ntiyatoshobora kuronkera umuriyone n'ibihumbi amajana 7 agurire y'amashiga abiri carimwe aca afata akaguriye bya bindi byari kumutevye nk'ibiharage bahejeje ku murango agasha bishira ku mbabura ubwo nyene agasha yibwira uko iza guteka agasha yigira ku kaza kuza ku mugoroba ateka ibisigaye nukubuzi usanga ibiharage byahiye umuceri n'iminota 30 imboga n'iminota 30 uw'amakara afise imbabura zitatu uramutanga guhisha nukuri wow nuko rero bimeze tubibutsa n'ukungene zikora iyi kuyi imyaka 2 naragize rusansuma nsanga ku bantu bakoresha imifuko 2 y'amakara asha ayongera ku ibihumbi 15 by'amayinite ku mayinite yaho rakoresha ku kwezi ya Regidezo numva yaho rakoresha imifuko 2 y'amakara sinza yigugwa nimba ari igugwa nka 10000 ntavyonzi abayakoresha nibo baza yigugwa mugabo iyi twebwe uyifise urusigara ukoresha ibihumbi umuyango w'ibihumbi 15 niyo wongera kuko yo wahurugura muri Regidezo ku kwezi numva bahongose amahera menshi kuko mwiyi minsi numva yuko amakara arenze ibihumbi 100 ahubwo sinzi ko ari amajambere atabarashiki iwacu nk'ubu naheruka inayirowe muri Kenya wowe nasanze n'umukene ntacanisha amakara harabihivye ntibaki kandi bo babwiriza no kuba boyaronka kuko barakora no kuri forêt equatoriale rimwe ibiti bidaharurika muga baramaze kubona yuko nabo nyene bayacanye hogera igihe bakayabura gaputi kandi natwebwe mu Burundi bano kuntu aguma zimba natwe bazoyareka kurumva ntako tutare twagize mu kubazanira ikintu kiziganya amakara kuko urumva nk'ubu yayiguze 805 cyaye dufata gashayigurira ibihumbi 700 zo tuziha uburambe bungana na garani dutangiye ingana kandi nta nimitorenze imyaka 5 ariko gato we ko waraciye mu gihugu cy'u Burusiya yego aho mwagiye mu vyigwa nyene naho wasanze mu Burusiya bateka ku mazika ajya nk'umuntu mu bisanzwe mu Burusiya igikoni je nari imperereyeko mu guteka ni nkajya amaresho nyene yo mu isoko wewe warasa kigashuha kijya gishiga hamero gashucereka kibiharagi ukarindira amasahane hamero bigasha hamukagenda parura no kuvuga mwayo masahane buriye amayinite nka kilowatere nka 20 urumva ntibyaba biri economique sijo kime nibi by'iwacu ibiharagi biza gusha biriye kilowatere ingana n'ubusa n'ibice 3 wamenye kuregera neza abo byananiye gaputi maze kumva bambwiye nyinshi ajya kilowatere ubusa n'ibice 2 muga nabo nyene dorarizubira nukuvuga aho rero biba byagenze gute uba waherejemo umuriro wose ucuyibagira nukuvuga ntubuzi kuyikoresha na gatuye ikisigara ikoresha bwa buhinga bwayo mu kwimenya igira ati umuntu ndabona byamuburiye reka je nishishiriza he wanje ndavyikurikiraniye ariko none mwebwe iyo umukiriya aje namwe muramuwe mwanya mukamusigurira uko byose bikora kubera nk'ubu twe turiko tuzikorera Igitega abakiriya benshi ni mu kiyaya c'imbo za Bujumbura c'ibitoki mu Rumonge ntibaba benshi mu bazigura ntibabaje ngaha 90% ntibaza
ni ukuvuga bariha muri banko konde twabahaye bakatwereka ifoto ya borodero hama tukayibarungikira ni ukuvuga bobo ico bace bakora bashobora bakoresha katalogue tuba twabahaye yanditse mu kirundi n'ubutumwa bwande bumajambo bubasigurira ibuti imwe yose mwizi cijeje haraka deplier runaka mwakoze ivyo wose twarabibahana mu bisanzwe indwi hera yabimenye ibindi turamubwira uko iyo message nimero aba yaraciye ko mu kugirisha command niyo yandika agasaba renfort tukamugida ukungene ayikoresha ari yani kuvuga turamubwira ati mbo wewe ufise ivyo gira uteke bishire ngaho wabiteguye ucu telefona tukubwira ukuntu ugira amabuto nuvuga uno munsi yakurondeye kubiharagi ukamwereka ija kakurondera ku muceri ukamwereka kukaranga inyama akabiheza inyuma y'indwi ntaca bakikubaza amaregraje yose akenewe wabahejeje kuyamenya kuko ukuregera mu gukaranga biranyuranye no guteka ibiharagi biranyuranye no gushusha ibyaraye bihiye ivyo rero byose ahejeje kubimenya ibindi ashaza arasimira yamenye guteka igitoki irumva no kubiraya regera uko nyene no ku mateke no ku myumbati yamenye guteka ibiharaga cagira uko nyene no kwisombe kuko urumva harahinduka ko ibintu byinshi kuko nk'amazi na fagitire y'amazi shigabanuka kuko twenganke ibiraya naho byo bari biro 10 ushiramo ihombe kime c'amazi birinda bishe nawe urayamenena none bujyaje sinzi ko je ntumva ibya physique nibiki hashushe none amazi nabwizo ukama oya ibwonko nabwo ubwonko none nk'ubu wamuhisha hari uherutse kubona irega ngaha dufundure tuza gusanga uri kurabirera igirayo ntucuguturira uraba irega ngaha ntuze yumuhishure ugurura ntubona nagira ngo ndikubore wabizimije ngaha naho nabizimije mugabo urumva umuhishu waruriyo naho yari kubirikira kora yari kuba yagize ntiwaza umuhishu wari gutebuka girehera bareka nsubizemo umuriro uraza kuraba nta muhishu uza gusubira kwigera ubona waregeye neza umuhisha ntugaruka none nk'ubu turi ngaha mu Burundi ariko abadukurikirana bari henshi hari henshi cyane kuko nk'ubu bari muri ibihugu bibanye hari ibihugu byinshi bahora bariha tukaziye barungikira harabaca bagurira muntu zeye abene wabo nabahora batubwira yuko tuzijana muntu zeye mu bihugu barimo nka Malawi za Dar es Salaam turamaze kuzirungikayo hari abigeze kuzidusaba tubarungikire muri Amerika nibo bitaragira bataraduhugo duca tuyiha ashobora kuyijana kuko ibi naho hahutse kuko nkeyi ni biro 9 n'amagarama 800 irumva yiba yoroshe naho ba mu ndege mwijyame mwabijya biro 40 uba wemerewe mu ndege ugombye ivyo 10 bivuye mu rumbu busigaranye kibanza kinini yaje gutwara nibindi wow nsanza bari ibintu by'amateka uko ikora wayimenyereye nta bundi buryo nawe wosubiramo ubwo mu byo mu bijanye no guteka bana b'Imana yo muri ko madukurikira ngize iminsi mbona sinzi ko abantu kudatahura social media iyo twagire ikiganiro n'umuntu baje bandikira twebwe kandi tuba twasize ko contact z'abantu nimuze kutwandikira mureza kwandikira aba turazavuga contact zabo twe batwandikira uze kuraba muri video uze kuraba muri commentaire yambe usoza gusanga aho nimero zaba twizere ko twama tubishura ni uko wumva na benshi baheba ariho bazironkera kuko ari nk'ibujumbura kavuga ngo arinze kuduga kuyitora bisha bitwara uburyo bwinshi iryo tike giwi iryo tike ryayo bisha bizimba ariko arishe muri banko duca tugira kandi benshi kweri barariha rihije na banko bu inoti konde tuba twayitanze twico dukora umushoferi nibo bamuriha umugabo nitwe tumubacagurira turagerageza tukanegosa akayitwara ku mahera makashoboka igiriye ikibazo ku mushoferi twe nitwe tumenye ukungene twishuriza umushoferi waguma yishuza twebwe provike apari mushikiri kora neza numva biba byorohe navyo kuca avuga ngo abashoferi baraza kumugoro oya we ayishikanya akabona ntikora muri ya masezerano nyene ya garanti y'amezi 13 abafise uburara bwo kutwemeza ati mwaya jewe ntikora mfise garanti y'amezi 13 cyo kimwe nibi nyene tuvuga ngo ikoresha amayinite make wewe yishikanye ukazibonera regisa umuriro wawe urarengeje ibihumbi
dufate nk'ubu mu mezi ya mbere 30 irebure birashobora gushika kubera ntuza kuburametiriza ukuntu uregera mugabo urenze 30 by'amayinite ukoresheje ukwezi ubu ufise naho nyene intuzeye uruhusha rwo kusaba amahera yawe twoba twakwivye muri iyo garante nyene turagarantisa nizo fonctionnalité tuvuga kuko nizo ziba zatumye ari amahera yiwe menshi umuntu akaba yaratetse ukwezi kose amafaranga 30 ubirengeje ucugira utwandikira ugombye n'urubanza uwo dutsinda ndiko ndabivugira hagaragara yego none bivugira hagaragara warenze gomba wandugire n'urubanza mpaka tugusubiza amahera yawe kuko nivyo biba byatumye ari hame kuko imbabura z'ibihumbi 10 mu isoko ziriyo z'ibihumbi 50 ziriyo mugazi igiye amakara menshi ziriyo rero yarenze arenganezo akaza kuri ibihumbi amajana twebwe cyangwa ibihumbi amajana 8 twebwe urumva abayashatse izo fonctionnalité rero nico gituma twebwe tuguma tubahimireza ati raba neza umenye kuyikoresha ayo mahera ntuyarenza wagumye yarenza naho ntutubwire ifuye ibifa ni bucubiri ho dufata ati wewe twe twagukoreye appareil y'amayinite we nawe ushiye ugumiriza ko kandi wumva wayarengeje twe dufata yuko haba hari hakirime ikibazo umenyeshe kugira nimba ari ikibazo cahabaye tugikemure hakirikara canke naho ari ibintu ari butamenye kuyikoresha tubandanye tukwigisha ucumenya kuyikoresha ho guca rero bandanye ugura amayinite menshi uza kuvuga ngo twobaritwe twabejwe nitumeze nk'aba badandaza bamwe biyatura k'ibintu batari oya twebwe turihingurira nukuvuga twebwe ikintu kitwega nugushira mu ngira amasezerano ico uwo muntu yacatumye ariha reziritibe yayindi nyene kugira twe turonka ukungene atawucaza kuduhinyuza ngo bajya barabesha nico gituma mwaye masezerano yo garanti abafisa uwo mwanya wo kuduhinyuza